imigambwe ibiri yonyene no kuvuga CNDD-FDD hamwe n'umugambo wa Iprona kuyirenga 30 niyo yashoboye gutanga amadosiye kuvyerekeye amatora yo mu manama mpanuzwa jambo z'amakomine mu ntara ya Gitega. Iyindi sigaye usanga iri mu komine imwe gusa, iyo nayo akaba ari umugambwe Paripe Agakiza, ADR, Hadebu, MSP Inkinzo hamwe na Piebu abanyeshaka. Igitega ni nkuru ya Miss Karihungu. Imigambwe ibiri yonyene kuyirenga 30 niyo yashoboye gutanga amadosiye y'abakandida kuvyerekeye ihiganwa mu matora yo muri manuzwa jambo z'amakomine. Akaba ari umugambo CNDD-FDD watanze amadosiye agizwe 60% zo mu bwoko bw'abahutu, 40% zo mu bwoko bw'abatutsi, hisunzwe n'ibitigi vya 30% by'abakenyezi. Uwundi mugambwe uri mu makomine yose 9 agize intara ya Gitega yagutse ni umugambwe Iprona nk'uko bimanitse imbere y'ibiro by'umugwi w'intara ya Gitega uje gutunganya amatora CEPRI Gitega. Umugambwe CNL uri mu makomine 5 ku makomine 9 agize intara ya Gitega yagutse, ayo nayo ni komine Shombo, Mwaro, Gitega, Muramvya na Karusi. Iyindi migambwe isigaye uyisanga mu komine imwe gusa, iyo nayo n'umugambwe Paripe Agakiza watanze amadosiye muri komine ya Bugendana. Imigambwe MSP Inkinzo na Piebu abanyashaka iri mu komine imwe gusa ya Gitega. Umugambwe ADR washoboye gutanga amadosiye mu komine ya Muramvya, umugambwe Radebu mu komine ya Kiganda. Muri iyo komine nyene ya Kiganda hariyo kandi uwigenga kuvyerekeye amatora yo muri mpanuzwa jambo z'amakomine, akaba yitwa Matayo Katihabwa. Urongoye umugwi wigenga ku rwego rw'intara ya Gitega uje gutunganya amatora Joseph Maniraho avuga ko umugambwe Ranake wagiye uratanga guhera ku madosiye 15 gushika kuri 19, ni ukuvuga igitigiri c'amadosiye ari hasi ya 25 asabwa n'imiburi ku ikomine. Urongoye urunani Burundi bwa bose mu ntara ya Gitega Daniel Manirakiza avuga ko azogira icyo ashikirije inyuma y'urubanza ruzoshikirizwa na sentare bwizo kubarizwa ibwirizwa shingiro. Ku mugwa mukuru wa politike Gitega, Amis Karihungu, Bonesha FM. Amis Karihungu urakenuye. Tubibutse ko intonde z'urunani Burundi bwa bose n'indi migambwe zitemewe n'umugwi Seni bakaba baciye bitura sena yubahiriza ibwirizwa shingiro, iyo nayo ikaba ifise iminsi 8 kugira igire icishikirije.